Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rashida YouTube ya CTV ni shene mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bigezweho tubashikiriza amakuru yatohojwe neza tukabashikiriza amakuru ubutegetsi butabugomba ko aje habona tukabashikiriza ivyavuzwe mu binyamakuru amatohoza atandukanye ndetse n'ibiganiro muri kano kanya tugira tubashikirize bimwe mu vyatangajwe na Ponsier Gaciyubwenge inyuma y'imyaka irenga 10 Ponsier Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi imbere ya 2015 yuko haduka intureka zo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo vyaje no kuvamwo coup d'etat yakozwe na Godefroid Niyombare, coup d'etat ikaza kuburizwamwo. Ponsier Gaciyubwenge yavuye mu gacerere atangaza vyinshi ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza ivyabaye muri 2015, uruhara rwa bamwe mu bagenerale mu gutuma iyo coup d'etat itaja mu ngiro, ubutegetsi buriho uno munsi ndetse na vyinshi mutabwiwe. Ponsier Gaciyubwenge akaba yabiyaze na mugenzi wacu Kaburahe Antoine, akaba ari umumenyesha makuru w'iradiyo mpuzamakungu y'abafaransa RFI. Ivyo rero akaba yabitangaje mu kiganiro cihariye yagiranye na Antoine Kaburahe, akaba ari umumenyesha makuru amenyerewe cane ndetse akunda gukora inkuru zicukumbuye canke zitohojwe. Akaba ari vyo tugira tubashikirize muri kano kanya. Ni ikiganiro bagiranye, akaba ari intahe yatanze iri mu rurimi rw'igifaransa, ariko turaza kugerageza kubishira mu rurimi rw'ikirundi no kubumva ikinyarwanda. Murashobora kuza kumva neza intahe za General Ponsier Gaciyubwenge nk'umwe mu bantu bakomeye Burundi bwagize kandi azi vyinshi ku mabanga y'ubutegetsi. Ndabahaye ikaze rero mwese amuri hirya nino hatandukanye mudukurikira. Ushobora kuba utarafyonda kuri subscribe kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibi dutambutsa. Urashobora gufyonda kuri subscribe maze ukanasangiza abagenzi bawe kugira igihe cose dushizeko amakuru uraje uraronka notification ko dushizeko bishasha. Imyaka 10 irarumanye Ponsier Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi gushika mu mwaka 2015 ahunze igihugu, ariko akaba yaramaze iyo myaka yose ari mu gacerere kadasanzwe. Uno munsi Ponsier Gaciyubwenge akaba yavuye mu gacerere agira ico avuga ku vyabaye. None nyuma y'imyaka 10 Ponsier Gaciyubwenge ni biki atangaje? Ponsier Gaciyubwenge ni umuntu yahunze igihugu mwaka 2015 nkuko nabikubwiye. Mu vyo rero yaze na mugenzi wacu Antoine Kaburahe, imyaka 10 y'agacerere General Ponsier Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi, akaba atanze ukuri kwiwe ku vyabaye muri Rusama 2015. Ponsier Gaciyubwenge akaba avuga ko coup d'etat itashobotse ya General Godefroid Niyombare yakishije ubutegetsi bwa Nkurunziza. Iki ni ikiganiro cihariye. Mu buhungiro General Ponsier Gaciyubwenge abayeho mu buzima butonze, akaba ari umuntu abayeho mu buzima kandi umuntu wese atopfa kwinjiramwo ku buzima bwiwe bwite. Abaho mu buryo bw'agacerere, akaba afise ingendo y'ubuzima ikomeye cane, aho akora imyimenyerezo mu gatondo, amasaha yo kwandika, akaba agira amasaha yo kwandika ndetse no gusoma ibitabo cane ibitabo vyerekeye ubuzima bw'abategetsi bakomeye akunda cane babayeho mu mateka y'isi. N'ahari mu buhungiro ntavuga nk'umuntu yuzuye ishavu canke uburakare, akaba akunda imvugo ya Nelson Mandela imuyobora buri munsi. Iyo mvugo akaba ari imvugo Mandela yagize ati: ubwiza bukomeye suko utigera ugwa, ariko nukugwana wiyumvira uko nukugwana ariko wagwa ukavyuka. Akunda kandi imvugo y'uwitwa Winston Churchill ivuga iti: demokarasi niyo ntwaro mbi kurusha izindi zose kiretse izindi zose. Izo mvugo zompi nkuko avyivugira nizo
zikwereka inyifato akwiye kandi akwiye kugira, ari nayo nyifato afise mu gihe ari mu buhungiro: ukwigumya, ukudatezuka canke kudacika intege, ndetse no kuvuga ukuri kwiwe naho koba kubabaza. Amaherezo yemeye kuvuga ku kibazo c'amatora ya 2015 n'ihinduka ryabaye mu gihugu mu mwaka wa 2015. Akaba avuga mu majambo yicishije bugufi, afise ukumenya ko ijambo rimwe rimwe ry'umusirikare rishobora guhindura ibintu vyinshi, gutyo rero akiyubara mu majambo yose avuga. Iciyumviro ciwe nyamukuru, Generale Ponsier Gaciyubwenge avuga yuko kudeta yo muri 2015 yayobowe na Generale Godefroid Niyombare itananiwe gusa, ngo ahubwo yari inyungu ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Kuvuga mu mvugo yiwe, uyo Ponsier Gaciyubwenge yavuze ati: iyo dushika kuri iyo kudeta, ubutegetsi bwari bwashizwe bwari bwamaze kuvanwaho, kuko abanyagihugu bari bariyamirije ubwo butegetsi mu mahoro kandi babikora mu ituze. Ico gihe ubutegetsi bwari bukeneye urwitwazo rwo gukoresha inguvu kugira berekane ko abanyagihugu bagumutse. Avuga ko iyo kudeta yatanze ico citwazo, kuvuga ko abakoze kudeta ari abantu babansi b'igihugu canke bari mu bwoko ubu canke buriya. Ivyiyumviro vyiwe mu majambo make, Ponsier Gaciyubwenge avuga ko kudeta yatanze uburenganzira bwo kuvuga ko ari abari mu myiyerekano atari abanyagihugu basanzwe, ariko ko ngo ari ingabo zahagurukiye kugwanya ubutegetsi. Ivyo rero vyahaye ubutegetsi ububasha bwo gukoresha inguvu z'umutekano ndetse no gucecekesha mu kunumya abanyagihugu. Iminsi 5 y'iyi kudeta igeze, haba Gaciyubwenge yari kumwe n'abandi ba generale yarirukanywe mu buryo budasiguritse, ndetse n'agashavu ubutegetsi bwari bufise. Avuga ko ivyo vyakozwe kugira bakinge ko yokomeza kuba intambamyi ku migambi yo gukomeza guhohotera abanyagihugu. Ponsier Gaciyubwenge abandanya avuga vyinshi ku vyabaye kuri ico gihe. Igice ca kabiri, aho kudeta yahinduye imyiyerekano y'amahoro ikaba intambara nk'uko bivugwa n'abategetsi. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015 Uburundi bwari ku mpera, ndetse imyiyerekano ikaba yari yasumbereje mu gihugu cose, ibintu bimeze nabi. Mu kwezi kwa Rusama 2015 Uburundi bwari mu kaga gakomeye. Perezida Pierre Nkurunziza yari yafashe ingingo yo kwiyamamariza ikiringo ca gatatu, ingingo yamaganywe cane n'abanyagihugu ikiyamirizwa. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yari yatanguje imyiyerekano y'amahoro. Umutima w'igihugu wari mu ntambara hagati mu gisagara ca Bujumbura, umwotsi ndetse n'akaduruvayo vyari hejuru cane, ibintu bitifashe neza mu gihugu. Uwo mwanya wari umwanya w'ibibazo bikomeye cane bubaka ubutegetsi ndetse no kuba ari muri iyo myiyerekano. Ku ruhande rwa Gaciyubwenge nk'umushikiranganje wo kwivuna abansi we vyari bimeze gute? Yavuze ati: nari nsubiye mu mabwirizwa ahagarara ingingo z'ibwirizwa shingiro. Umushikiranganje wo kwivuna abansi, nk'umushikiranganje wo kwivuna abansi, afise igikorwa kimwe gusa: kubahiriza ubusugire bw'igihugu n'intahe y'igihugu ndetse no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa shingiro. Si amabwirizwa yiwe yo kuyobora ingendo za politike, ahubwo yari afise inshingano zo gucungera imyiyerekano y'amahoro, ari igikorwa c'igipolisi. Igisirikare kidashobora kuvanga ibintu kiretse iyo ibintu bibi birenze ubushobozi bw'igipolisi, akaba ariho igisirikare gishobora kuja muri ivyo bintu. None ni ryari igisirikare gihamagagwa mu gihe habaye imyiyerekano? Ponsier Gaciyubwenge mu mvugo yiwe avuga ko iyo ubushobozi bw'abapolisi butikwije kugira bashobore guhangana n'imyiyerekano, amategeko aha
uburenganzira bwo gusaba igisirikare ko coja gufasha gutera intege igipolisi bagashobora guhagarika imyiyerekano iba yakomeye, ariko ingufu z'igisirikare ntizishobora gukoresha ibintu ntizishobora gukoresha ingufu z'umurengera mu kuhohotera abanyagihugu, bikaba bigirirwa mu mabwirizwa y'ibwirizwa shingiro. Ivyo navyo bikaba birimo. Nk'iyo haba kudeta vyari kugenda gute? Kudeta ni uguta ubutegetsi bw'igihugu bugasambuka bukavaho. Ni igikorwa kibi cyane kuko kiba gihonyora ibwirizwa shingiro. Ingabo rero ntizishobora kubandanya kurebera mu gihe ariko harategurwa kudeta. Guhonyangwa kw'intwaro rusangi mu kiringo ca gatatu vyari guhindura gute ibintu? Bonsiye Gacubwenge avuga ko abavuga ko perezida Nkurunziza yahonyanze ibwirizwa shingiro hakiri kare, ubwo ntivyari impamvu yo gutembagaza ubutegetsi. Generale arishura mu majambo akomeye, ayishura avuga ko nta gihe na kimwe kudeta iba umuti w'ikibazo ca politike. Amategeko y'igihugu aha inzira zo kuraba ibibazo vy'intwaro bishobora kwiganwa mu nkiko ndetse no mu matora atari mu nguvu za gisirikare, mu buryo bukoreshwa inguvu z'igisirikare. Kudeta ntiyari ibanga cyane nk'uko vyavuzwe, bikaba bisa n'ibintu byari byamaze kuboneka. Ku munsi wa 10 kw'igenekerezo ya 13 Rusama 2015 ibintu vyarahindutse. Gacubwenge avuga ko kwa 13 Rusama umunsi nyene kudeta yabaye, we na perezida Nkurunziza bari bagiye kumufasha kurenguka Dar es Salaam mu nama y'akarere. Aho yari yagiye muri iyo nama y'akarere, amaze kurira indege, Gacubwenge avuga ko habaye ikintu gisa n'igitangaje. Generale Gabriel Nizigama yari ico gihe ministre de la sécurité publique, yaramubajije ati mbega Generale Niyombare agiye gukora kudeta? Gacubwenge aravuga ko ico kibazo camutunguye cyane kuko kudeta ntivugwa imbere y'igihe. Ivyo vyerekana ko ibintu bitari ibanga nk'uko vyavuzwe hirya no hino, ndetse bikavugwa ko ngo kudeta yari ikinyegezwa gikomeye. Ikindi kibazo camutangaje, avuga ko yaje kumenya ko umwana wa perezida Nkurunziza yiga mu ishuri rikuru ry'igisirikare Iskamu, nawe akaba ari Keri Nkurunziza, yari yavuye ku kigo uwo munsi wabanje. Bisobanura ko ashobora kuba yarazi neza ko hagiye kuba ibintu bidasanzwe. Ivyo bituma rero agira amakenga cyane, akibaza ese yoba yavuye mu kigo ca Iskamu mu gucungera umutekano, canke hari amakuru bari bafise mbere? Ese hari abari bazi ko haba kudeta? Ese hari abemera ko ngo habe kudeta kugira ngo baze babikoreshe bavuge ko ari abantu bagomvye gutembagaza ubutegetsi? Inyishu yiwe ni ntoyi. Inyishu yiwe ni ivuga iti kudeta ntiyari ibanga nka kera. Hari abari bayizi imbere y'igihe, bazi ko iyo kudeta igomba kuba. Ihangiro ryiwe kudeta ikaba yarakijije ubutegetsi bwari mu kibazo gikomeye kandi bwiyamirizwa n'abanyagihugu. Ubutegetsi bwari bwamaze gusa n'ubutembagara. Generale Gacubwenge aratanga iciyumviro gikomeye cyane, ata kudeta ubutegetsi bwari bwasinzikaye. Asigura ko impamvu abanyagihugu bose atakuraba amoko ngo bari bashigikiye imyiyerekano muri CNDD-FDD nyene, benshi bari bansi ikiringo ca gatatu. Akarere EAC n'amakungu bari bamaze gushira igitsure bagondoza Petero Nkurunziza ko ikiringo ca gatatu ari uguhonyanga ibwirizwa shingiro ndetse n'amasezerano y'Arusha. Ubutegetsi bwari bukeneye icitwazo kugira hakoreshwe inguvu mu kunumya abanyagihugu. Kudeta rero yahinduye manifesta pacifique, canke abanyagihugu bari bagiye muri manifestation y'amahoro
batariko baragira ivyo bangiza canke ngo bashobore kugira ivyo bonona, ikaba rero yaratumye bamwe mu bategetsi bayifashisha mu kwica bamwe, mu gufata abandi ndetse no kubapfunga. Yahaye ubutegetsi rero ububasha bwo gukoresha igipolisi kijejwe imigumuko, iperereza, Service National de Renseignement ndetse n'izindi nzego kugira babashe kwica ndetse no kurasa mu banyagihugu. Yatumye rero abari mu myerekano babonwa nk'abagwanyi canke abagumutse bagomba gutembagaza ubutegetsi kugira bahinduke abanyamakosa. Gaciye ubwenge yemeza ko iyo kudeta itabaho imyiyerekano yari gukomeza cane kandi ubutegetsi ntibwari kugira ico bukora kitari ugusubira inyuma canke se kwemera bukavaho ku neza. Bamwe rero bakavuga ko kudeta ahubwo yabaye igikoresho ciza ca Nkurunziza kugira agume ku butegetsi, mu gihe abandi bavuga ko kudeta yabereye Nkurunziza mbi, ahubwo Nkurunziza we yarayikoresheje rwose nk'icigwanisho ndetse ikaba yaranamuhaye inguvu zo kuguma ku butegetsi. Mbega kudeta yoba yaratewe canke yoba yari yateguwe? Kudeta yoba yarakozwe n'abantu batazwi canke yoba yari yateguwe? Gaciye ubwenge generale yishuye ko waba ushaka kuvuga ko ubutegetsi bwaretse kudeta ikaba kugira bubone icitwazo co kugira banumye ndetse bagwanya abanyagihugu. Gaciye ubwenge asubira kubishimika ko mu majambo ahambaye avuga ati sinovuga ko ubutegetsi bwateguye kudeta, ariko ndemera ko bwari buzi ko hari igikorwa gitegurwa bukemera kugenda gushika ku munsi wa nyuma, na Nkurunziza akemera kugenda gushika ku munsi wa nyuma kuko bari bazi neza ko bizobaha inyungu za politike, arico gituma uwo Nkurunziza kudeta yaba yatawuhari. Asigura yuko General Niyombare yari afise intumbero y'ukuri atari umuhemu nk'uko yambitswe ibara. Yaragwanye ikiringo ca gatatu biturutse kubahiriza ibwirizwa shingiro, ikiringo ca gatatu tubahiriza ibwirizwa shingiro, ariko igikorwa ciwe iyo kimaze gutangura cahindutse urwitwazo rutagira uko rungana ku butegetsi. Ivyo rero vyatumye ubutegetsi bubona uko bugwanya ndetse bwikura abantu bwari butifuza gukura bo butizigira mu gisirikare ndetse n'ahandi no mu mugambwe. Bugaca rero bukoresha inguvu z'ugwaruka rw'imbonerakure ndetse n'igisirikare, mu gipolisi no muri Service National de Renseignement no mu zindi nzego zitazwi ku mugaragaro, kugira ngo buhagarike burundu ijwi ry'abagwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, no kuvuga abanyagihugu, abaharanira agateka ka zina muntu ndetse n'amashirahamwe atigenga ndetse n'abamenyesha makuru. Gaciye ubwenge ati Niyombare yaciye atuma naho atavyifuza haba urwitwazo rutuma ubutegetsi bwongera gukomera. Kudeta yari ifise byinshi nyegeje. Gaciye ubwenge yemeza ko naho intumbero y'abakoze kudeta ishobora kuba yari nziza, uburyo vyakozwe bwari bubi cane, butomoye nk'ukuri. Gukoresha radio y'abigenga gutangurira kudeta navyo avuga ati ninde yigeze kubona kudeta itangurira kuri radio y'abigenga itari radio y'igihugu kandi radio Television Nationale ikabandanya gukora. Ati iryo ni kosa rishobora kuba ryarabayeho, aho kudeta yari gutangarizwa kuri RTNB ariko ikaza gutangarizwa ku yindi radio. Mu bindi bihugu kudeta itangurira mu gufata Television Nationale, igafata ibirindiro vyose bikuru b'igisirikare, igahagarika inzego zose z'igihugu. Ariko abakoze kudeta muri 2015 baratanguriye mu majwi, igihugu carabandanya gukurikirana amakuru nk'uko bisanzwe, mu gihe rero Radio Nationale y'igihugu itari yafashwe. Ingabo rero abasirikare aho bari nta na hamwe
hari higeze hafatwa canke ngo hatangwe amarerte kugira hashobore kumera amagabo. Gaciye ubwenge ati mu makambi y'igisirikare ubuzima bwari busanzwe burabandanya nk'aho atacabaye, nta guhamagagwa kw'ingabo, nta guhuragura. Ivyo vyose rero birerekana ko ibintu bitateguwe neza, arico catumye kudeta iburizwamwo. Kuki hari ibikorwa vy'indengerabutungane vyabaye mu kurenganya gukomeye abanyagihugu. Generale kuki ibikorwa vy'inyuma ya kudeta vyaranzwe n'uruhomo rukabije. Ponsiye Gaciye ubwenge yishura yavuze ati leta yakoresheje cyane amategeko y'igipolisi n'ayiperereza atagendera ku mabwirizwa y'igisirikare. Ibi rero ni ibi bintu igipolisi, API, PCP ndetse na SNL n'ibindi vyari ruhande rw'umukuru w'igihugu, vyari bishigikiye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abo nibo bakoze kuboreza igufa abantu, gufata ku nguvu abakenyezi, kwica abantu mu mabarabara, kwica abanyagihugu bo mu bibanza barimwo aho bariko bariyamiriza ikiringo ca gatatu, gutera amagrenade, gukora ubwicanyi bwo mw'ijoro ndetse n'ibindi. Gaciye ubwenge aravuga ati abo bantu ntibagengwa n'uwugira amategeko mu gisirikare. Abo bantu ntibagengwa n'uwugira amategeko mu gisirikare, bari ku murongo w'ubundi bariko barahabwa amategeko n'undi muntu wo hejuru tutazi neza. Nakoze ico nashoboye kugira ndinde igisirikare gucikamwo imigwi no gusambuka. Wari gukora iki kugira uhagarike ayo mabi yose? Gaciye ubwenge arishura ko yagerageje gukingira abanyagihugu, yagerageje guhagarika igisirikare kugira ntigice mu kwicana hagati canke se mu kwicamwo ibice, division interne yari hagati y'umuriro, yari hagati y'imiriro ibiri, ingabo zemewe n'amategeko hamwe n'ingabo zitazwi zikorera abantu bo hejuru. No kuvuga igisirikare c'igihugu n'igisirikare cakorera Petero Nkurunziza, igisirikare camaze gucikamwo imirwi. Avuga ati nashobora gusa kurungika ingabo igisirikare aho vyari bikomeye kugira nkingira abanyagihugu, ariko nivyo nyene vyarahagaritswe n'umukuru w'igihugu. Ivi vyose ntaco vyashoboye gufasha. Umugwi yararungitse warasubijwe inyuma ku nguvu. Avuga ko yari yarungitse igisirikare mu bice nka Musaga ndetse no mu tundi turere twari twugarijwe turimwo imyiyerekano ikabije, ariko Perezida Nkurunziza yamuhamagaye amutegeka kuzikurayo, ahandi agategeka ko ingabo zose zijanwa ku mbibe ngo zisige umugwa mukuru gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu basigara batagira uwo bakingira ababakorera amabi ndetse bariko barabica, aribo iperereza, igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko, igipolisi gicungera inzego, imbonerakure, ndetse abo bose bariraye mu banyagihugu, barica, bararasa, batera amagrenade, barariragwa mu Burundi. Gaciye ubwenge yavuze ati naritwaye nk'umusirikare, ariko abaje naragerageje nk'umusirikare, ariko abaje kutwegera nibo baciye bashirwa mu mabanga. Abanze kutwegera kugira badufashe mu gukumira ayo mabi bose nibo baciye bashigwa mu mabanga. Avuga ati abo bavuga ko nabicishije kudeta, jewe narahunga, kubwanje narahunga mpakwa kwicwa, ariko bo baguma mu mabanga ya leta ndetse barongerezwa ububasha. Umwe yabaye Directeur General w'ishirahamwe rinini, uwundi aba Vice President, uwundi aba Vice President wa Sena. Nayo Gaciye ubwenge avuga ati naje naciye nkizwa nuko natorotse kubera ko nari kwicwa. Ponsiye Gaciye ubwenge abandanya avuga kuyirukanwa
ryiwe ndetse n'ingaruka byagize ku gisirikare. Abarongozi baramubaza, no kuvuga Posiyeri Gacibwenge baramubaza, waratowe ku kazi iminsi mike inyuma ya kudeta, waratonze ku kazi iminsi mike inyuma ya kudeta kandi ugasubirizwa n'umusivile, ivyo byagize izihe ngaruka? General Posiyeri Gacibwenge arishura ati ntivyari ibintu byabaye ibisanzwe, cari ibintu ndetse n'urukino rwa politike rwakozwe mu buryo butangaje. Asigura ko kuba yari generale amaze imyaka 38 mu gisirikare byari byamuhaye ijambo n'ijunja ndetse n'ububasha n'icubahiro mu ngabo. Umusivile adashobora kuba afise, ntiyashobora rero gukandamiza umukuru w'ingabo canke kubuza amakosa. Nico gituma Posiyeri Gacibwenge yaciye asubirizwa umusivile, kuko atajambo yari afise, atani n'ubunararibonye canke experience yari afise ku buryo atashobora kugondoza umukuru w'ibiro by'igisirikare. Yongera ati hari ingingo nyinshi nagiye ndafata kugira ndinde igihugu n'abanyagihugu, ariko bamwe mu bategetsi bo hejuru baranyiyamirije. Uwo musivile yagiye kunsubirira ntiyashobora kugira ico abivuze ko canke ahinduye, kuko ari umusivile. Umusivile nta bubasha yari afise mu gisirikare, nta musivile ashobora gutegeka abaserukiye igihugu ku rugamba mu buryo bwuzuye. Bivugwa ko yokora gusa ibikorwa vy'ubutegetsi bisanzwe canke ibikorwa administrative. Generale Prime Niyongabo aca ahinduka umutegetsi wenyine afise ububasha bwose mu gihugu. Gacibwenge ati ku munsi nirukanywe Generale Prime Niyongabo yaciye aba ufise ububasha bwose ku gisirikare, nta wundi yatinya, nta wundi yikurikiza, kubera ko asa n'ufise ubutegetsi bwose mu minwe. Ivyo vyamuhaye ububasha n'uburenganzira bwihariye bwo gufata ingingo zo mu bijanye n'umutekano, gukoresha ingabo uko yishakiye, kudatinya gusimbira mu bikorwa vyagomba gukorwa n'inzego zisanzwe, byose akavyivangamwo. Inzego z'umutekano zihevye ingingo zose, inzego z'umutekano zakoreshejwe harimwo nka Service National de Renseignement, igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko, kijejwe gucungera inzego, imbonerakure nazo zahawe ububasha budasanzwe. Gacibwenge ati inyuma yaho nkuriwe mu mabanga, nta muntu yari agisanzwe asuzuma ibikorwa by'izo nzego zose. Ivyo rero vyatumye gukandamiza ndetse no guhohotera abanyagihugu biba bibi cane. Iminsi kwigenekerezo rya 11 gushika ku rya 12 Kigarama 2015, umunsi abatutsi bishwe bidasanzwe. Gacibwenge avuga ko ijambo rikomeye cane. Ivyariko biba muri Kigarama 2015 vyari bibi cane. Jewe sinari ngihari, ariko Burundi ntibwigeze bugwa mu kaga nk'ako bwaguyemwo ico gihe. Avuga ko iminsi kwigenekerezo rya 11 rya 12 z'ukwezi kwa 12 2015 ariho habaye ubwicanyi ndengerabutungane mu makaritsiye nka Musaga, Nyakabiga, Cibitoke, Mutakura. Igisivile abasivile bakaba barahonye ku rwego rwo hejuru. Asigura ko ico gihe cari kibaye nk'iciziziwe mu gacerere, igihugu cari kibaye nk'iciziziwe mu gacerere, ibinyamakuru vyari vyahagaritswe, abantu baricwa atagukurikiranwa canke ngo haboneke ubivuga canke bishire ku mugaragaro. Ati nta musirikare yari agisanzwe afise ububasha bwo kubuza ivyo bintu, vyari mu maboko y'abakora ivyo ubwo bubisha ndetse no kwica abantu. Gacibwenge arisigura avuga ko igihugu cari mu maboko y'akagwe gatoya kariko karakora ikibi kibishe. Ubu imyaka 10 irarumanye, ubona gute ibikorwa vyawe n'ukuntu ibintu vyifashe muri kino gihe? Generale Posiyeri Gacibwenge avuga ati benshi bavuga ibintu vyoroshe cane, ariko ivyo vyabaye muri 2015 vyari ibintu bigoye cane gusumvya nuko abantu babivuga.
akamaro ko gufatanya ingabo za FAB ndetse na FDNB. Gaciye ubwenge asubira kwibutsa avuga ko kuva ingabo z'aba ex-FAB ancien armée gouvernementale n'ingabo z'abagwanyi basubiye mu buzima busanzwe bivanga, ibintu ntivyari bimeze neza. Hari abari bataramenyerana neza, hari ivyiyumviro bitandukanye by'umutekano ndetse n'igihugu, ku buryo izo ngabo kuzivanga hari hakirimwo agahaze gakomeye. Avuga ati mu gihe ibintu byari biruko byarahungabanyije igisirikare cari gishobora kwisubiriza mu ntambara hagati ya bene wabo naco cigacanamwo. Ibindi vyongereye ingorane. Gaciye ubwenge avuga ko hari byinshi byatumye ibintu biba bibi. Urwaruka rwahawe ibirwanisho n'inzego z'iperereza, gisagara cari cambaye inkumbi ndetse n'akaduruvayo, akavuyo kadasanzwe mu gisagara. Abantu rero batandukanye bari bararonse ibigwanisho, abanyagihugu bose bafise ibigwanisho, ibintu bimeze nabi cane, akajagari gaca karaduka. Ku neza y'igihugu naragerageje gukinga ko hatoba ihonyabwoko mu gisirikare. Naragerageje gutanga amabwirizwa ndetse n'ingingo ku basirikare bose ku bwanje, ku vyo nari nshoboye byose. Bamubaza ati mbega Nkurunziza yabashije gutsinda? Abamubaza bati Nkurunziza yoba yarabandanije ubutegetsi, kuba Nkurunziza yarabandanyije ubutegetsi twovyita intsinzi? Mbega intsinzi nta ntsinzi nkeya ivyo vyatanze? Gaciye ubwenge yishura ati intsinzi nta ntsinzi nkeya ivyo vyatanze. Asigura ko Burundi bwabuze amahoro, abanyagihugu baciye bagira ubwoba, ndetse amajambere y'igihugu yarasubiye inyuma. Abanyepolitike barahunze, abamenyesha amakuru barahunga, baharanira agateka kazina muntu barataye baromoka. Ati ivyo nivyo mwita gutsinda? Ubwo ivyo nta ntsinzi irimwo. Ati nta kibi kirenze ico. Ponsiye Gaciye ubwenge amandanya ati abarundi ntibamenye ko ubutegetsi bwama bukina umukino ariko ushobora kuvamwo akaga ku gihugu. Ntawe ukwiye kwemera gukinishwa canke akorerwe kw'iyo mikino ya politike. Yongera kuvuga ivy'akamaro ko gutekereza, akavuga ko abantu batagomba kwemera amabi abakorerwa babibona batabanje gutekereza. Akavuga ko ibihuha n'inyigisho mbi bihungabanya igihugu. Yongera gutanga undi mwihweza avuga ati icigwa ca 2015 kirakomeye. Nta gihugu gikwiye kurorera mu gihe umutima w'igihugu ibwirizwa shingiro ririko rirahonyangwa. Dutegerezwa gukora tugakorera ku kuri, ku bwenge ndetse no ku bwitonzi. Gaciye ubwenge avuga ati sinigeze ngira ishavu, naragiye mu gace riri imyaka 10. Bamubaza bati ko wagiye mu gace riri imyaka 10 yose, ubu wiyumva gute? Generale arasigura yishura mu majambo arimwo ubuhanga bwinshi cane. Ati nta mubabaro, nta kwicuza, naragiye mu gace rero ndaceceka kugira nshake amahoro y'umutima. Sinigeze nishura abambesha canke abankoreye ibinyoma banyambika ibara. Ubu mvuga kubw'ukuri, si kubwanje ariko ni kubw'abarundi. Asigura ko ari mu kwandika igitabo ku bintu vyose vyagiye biraba, ko igikorwa ciwe ari ugusiga ivyo yabonye vyanditswe bizofasha igihugu kumenya ukuri, ko atari ugushaka kwiyerekana canke kwirirwa aravuga ku maradiyo, ariko akavuga ko ibanga ryo gutanga, ryo kubaho neza ari ukugira ivyo wirengagiza rimwe na rimwe kugira uronke amahoro. Ponsiye Gaciye ubwenge uyu munsi, General Ponsiye Gaciye ubwenge abayeho mu buzima
bworoshe kandi bwiza hagati akora siporo ndetse akaba ari n'umwigisha. Ikiganiro rero yatanze akagiha bagenzi bacu Antoine Kaburahe akaba Ponsier gaciye ubwenge, akaba asigura ko Kaburahe akaba asigura ko ibintu byifashe akaba asigura ko Ponsier gaciye ubwenge abayeho ubuzima bwa siporo, kwinonora imitsi ndetse no kwandika ibitabo kuva muri 1996 Burundi bwagiye burongorwa cyane n'ubutegetsi bw'igisirikare n'igidemokarasi canke ukwikukira kwaboneka. Abasirikare baracari mu b'imbere barongoye Burundi. Abasirikare kandi baramenyerewe kuba abantu bacecetse kandi nico gituma igisirikare cahawe izina Le Grande Muette canke igisirikare gicecetse. Ariko igihe cose abasirikare bavuga haba hari intambwe ikomeye mu kumenya ukuri n'amateka, kandi umusirikare avuga kenshi ukuri. Mu Burundi rero ikintu camye kiranga ubutegetsi harimwo kwica abantu. Habaye mu Burundi yagiye yisunga ikintu kimwe, abategetsi benshi bakaba baragiye bakunda kuyisunga amoko ndetse kutavuga kw'inzego ndetse no kubakorewe amabi ndetse no kutavuga kahise nk'uko kameze. Ponsier gaciye ubwenge rero akaba avuga ko ku isi ari ukubaho utarera amaboko kandi ko ugomba gufasha igihugu. Gaciye ubwenge ntavuga kugira yerekane ko ari intwari, ariko avuga kugira dushobore kumenya kahise ndetse no kuja mbere. Ibyiza biza n'ukuri, ni ugukura, ni ukuvuga ukuri gusumvya kwicecekera, gutuma abantu bumva neza ivyo bataramenya, guhindura ivyiyumviro by'abantu vyabaye, gufasha igihugu kugira ubuzima bushasha. Kaburahe nawe rero avuga ko imvugo z'abantu nka gaciye ubwenge ari impano Imana ibitanze kugira abantu bagira amakenga kandi bamenye kahise. Kavuga ko Burundi butazokira gushika habaye kuvugisha ukuri kandi no gukurikiza amategeko. Abandi bose rero mu gusozera tukaba twavuga ko ibice byose by'inyandiko ya Kaburahe twagerageje kuyishira mu rurimi rw'ikirundi. Turashobora kwihenda bimwe tukabivuga uko bitari, na cane ko inyandiko ndende y'amapaji menshi yashizwe arenga 20 yashizwe iri mu rurimi rw'igifaransa. Twagerageje kuyishira mu kirundi. Wo gomba rero kugira ibindi byinshi amenya, yorondera iyo nyandiko yashizwe habona na Kaburahe. Iyo nyandiko rero akaba ari inyandiko irimwo byinshi kandi bitari bikeya abantu bipfuza kwiga bashobora kwigiraho kandi ikabafasha. Ni inyandiko ifise titre ivuga iti General Ponsier gaciye ubwenge, le coup d'état de Niyombare a sauvé le régime, canke coup d'état Niyombare yarakijije ubutegetsi. Ndabashimiye cyane mwese mubana natwe, ibihe byiza kuri mwese. Mu kanya tubane mu yandi makuru.